Jewe nitwa Irakaza Aline, nkaba mva mu komine Mukweza, komine Kanyosha. Izina rya papa nitwa Nahimana Juvenal, mama Nizigiye Mariya. Nkaba nari muri ofisi y'Irifayete mu Buterere. Navuye i Burundi itariki 4/12, ntangura akazi itariki 6/12. Abavyeyi muntabarize ndaremvye, muntabarize ndaremvye bavyeyi, ndaremvye bana hano i Burundi nje kwivuza, abavyeyi mumfashe mutima mukoze, ndaremvye. Hano mu mutwe narakubiswe, mutima mukoze mumfashije, Imana izobahezagira. Jewe nitwa Irakaza Aline, nkaba mva mu komine Mukweza, komine Kanyosha. Izina rya papa nitwa Nahimana Juvenal, mama Nizigiye Mariya. Nkaba nari muri ofisi y'Irifayete mu Buterere. Navuye i Burundi itariki 4/12, ntangura akazi itariki 6/12. Abavyeyi muntabarize ndaremvye, muntabarize ndaremvye bavyeyi, ndaremvye bana hano i Burundi nje kwivuza, abavyeyi mumfashe mutima mukoze, ndaremvye. Hano mu mutwe narakubiswe, mutima mukoze mumfashije, Imana izobahezagira. Murabona uyu ni umurundikazi yivuze, mwamwumvise, kandi aragwaye kandi araremvye, yarakubiswe kandi agwaye. Umuntu adashobora no gusohora ijwi, mu by'ukuri ntimwumva ko agwaye canke ntimubona ko agwaye. Hano n'ukuri iyi ni Irifayete, iyi agence yo mu Buterere nta kintu ifasha abakozi bayo, zimwe zikabiri abakozi bayo bidoga. Ndashaka n'ukuri mwumve, hariho n'andi majwi ngaha yarungitse, n'ukuri ntashobora no gusohora ijwi, aragwaye cane. Bano bantu mumbabarire iyi sanamu ntabwo ari iy'uwo muntu. Uyu yabwirizwa guca ahabwa itike y'indege agataha. Hari n'aho bamubwiye ngo bandanye gukora, ariko rero ndamushimiye ko yatanze umwirondoro neza, mugabo yibagiye kuvuga ahari uwo mwanya tuvugana. Ariko gusa narose amakuru avuga ko yaravuye mu kazi kubera nyene agwaye, ngo bamujana kuri ofisi yihe, kuri ofisi bariko bavyitwaramwo gute? Ku busanzwe abantu nk'aba, kugira ngo ibintu bigende neza n'ayo ma agence, ntimuze muravuga ngo abantu bariko barabavuga. Nk'umuntu nk'uwu muca mugira inguvu agataha. Burya mu boss wiwe yamuzanye ngaho, ntiyamuzanye ngo agume ngaho. Kandi iri ni ikosa ry'ama agence. Mubwirizwa kugira inguvu kugira ngo boss azanye umukozi, azane n'amafaranga y'itike y'indege. Birya vyo gukurikirana amadokima bindi babikurikirane, mugabo itike y'indege yarashize amafaranga ngaho. Ego turabizi ko bifata procedure ndende, mugabo umuntu agwaye bikaba biraboneka ko mbona niyo yopfa ari ingorane mu zindi, kubera iki mutagira inguvu ngo bamurihire yitahire. Nk'uyu muntu avuga ati je nshaka ntahe kugwa mu bana, singomba kugwa ino, kandi aragwaye cane arihebuye. Hano hoho hariho ayandi majwi yasohoye yavuze, n'ukuri nta n'ijwi nturyumva. Murambabarira uko yavuze ariko mubitahura, kuko ararushe, araremvye, nta nguvu afise, nta mbaraga afise. Nk'ubu rero ko agwaye, kuki batamufasha ngo yitahire aze kuvurirwa muhira? N'ukuri dusaba abayishoboye bose mumuvuze.
hama kandi abantu mushobora kuronka pasiporo yiwe twari twayisavye muyiduhe, kuko uwo mwirondoro yatanze ntuba ukwiye, harakenewe pasiporo n'ikigwanisho kuri mwe muri Saudiya. Nirirwa ndabivuga nararushe, kubera iki mutavyubahiriza? Muze muragira pasiporo vraiment. Reka twumve ayandi majwi yiwe ngaha. Jewe nta yindi nzu nshaka, kubera ndashobora kugenda muhira usanga n'izindi ntambara, kandi je ndafise ingorane yo ku mutima. Ndafise ingorane yo ku mutima, je ndafise ikibazo. Jewe nshaka kugwara, nshaka kwitahira nyene gupfira mu Burundi. Ndarindiriye iyo misi ine ihere. Hari undi mukobwa nawe nyene aheruka kwiyahura ino nyene. Urumva ingorane gukura nguma nitakambira, iyo mfise utuguvu ngo ntahe, ninapfa bampambiye n'abana banje basigare ari imfuvyi. Oya, jewe papa ngenda murungikira izino nimero, na mutima wanje nazimuhaye kubera barashobora kunyaka wifi. Yego yambwiye ngo nzomuha amahera ngo wifi nakoresheje ngo ameze angahe, ngo za ndimenya kuri wifi, ngo za ndakura amahera. Uranyumva? Jewe rero ndiko nitabariza hakiri kare, none bariza bankubita bakavuga yuko umunyamukobwa yagiye avuga yuko ngo singwaye, ngo baramwiye kwa muganga barabura ingwara, ngo singwaye. Nyamugabo ikofe wa muntu we ndaboroga ndakoma induru. Ingorane ndarindiriye rero iyo misi ine ihere, hama ndabe ico bofasha. Wa muntu we, jewe ndi mu bigeragezo. Jewe ico bantwaye kwa muganga bantera iserumu zibiri. Jewe rero ndaremvye. Rero bakavuga yuko ngo singwaye, bantwaye muri ofisi nabo barankubita. Wa muntu we n'ibibazo. Umwinjide wanje rero twavuganye kubera amezi 3, azohera itariki 6, hasigaye imisi ine. Urumva nkaca abwira ambasade, wa muntu we n'ibintu je ndahanzwe n'Ahimana. Je rero ndaremvye, hama jewe bagiye ubu ngira ndyame, ndarindiriye iyo misi ine ihere, hanyuma ndabe ico bomfasha, hanyuma nahe. Ibintu vyamfashe umutima uriruka, umutwe wumviriza umuzungu, Imana yunamye aho bingana nayo, bakaza bambwira nzana mama adashushe, Imana biranga, ico rero biranga. Gushika bantwara kwa muganga bantera iserumu zibiri, muganga aca abwira nyamukobwa wa mabuja ngo jewe ngo ndagwaye, kare ngo ndagwaye, ngo ndakomeye. Rero umunsi hanaze gukora, Nyamurage aca arankubita turagwana. Nyamukobwa aca aranuka, ambwira ngira ndungike, kumva ntwaye muri ofisi nibo bankubise. Wa muntu we n'ingorane. Papa nawe ambwira yuko ngo bampindurire uwundi mukozi, jewe ntibashobora kumpindurira uwundi mukozi, nibandungike ntahe. Bandungike ntahe kuko sinopfira ino. Nimero za ambasade ndazifise, amaze ndazimubwira papa, kugira barabe ico bomfasha, kuko jewe ndaremvye, sinoguma nkora, ndindiriye iyo misi ine ihere, amezi 3 azoba aheze. Uwoshobora kuronka icangombwa c'uyu muntu n'ukuri yodufasha nkuko nabisavye, tukamutabariza agataha. Agence yiwe yoyo irabizi ko agwaye, nimumufashe atahe n'ukuri. Mumufashe atahe kuko urabona ko agwaye kandi araremvye. Aho igitangaje niyo yopfa, mwokosoma gusumba uko mwase kumutahana gikomeye. Ibintu birambabaza n'ukuri, ariko nizere yuko abantu mujejwe gutabara mugiye muza murakarira amashirahamwe
batitira abakozi hanyuma bakaza bararonka ubundi buryo batabarwa.